nibereye muri toilette y'ibiti bibiri urabona no kuja ku kiraro hariya amabase yari hejuru attention yataye urumva aho rero urumva ni muri invitation papa ariko arumviriza radio ngiye ku makuru mu reka rero dukomeze mu Burundi hariho ibiba bigaragara ko intambwe y'amahoro irimo ifata intera ibyagarutse muri rusange bigaragara ko hariho umuhari uri mu Rwanda mu ishyamba urimo urashyibirwanisho hasi ariko icyatangaje nuko mu mwanya bari bahagaritse intambara gato bongeye kumvikana amasasu reka twumve uko bimeze hariya mugenzi wacu inkuru turayibaza reba siyo ngabo uko bigaragara aho rero umva inkorora nayikora nabi canakorora none uwo mumenyesha amakuru akorora acakorora inkuba iryoshe muri muzeyi yabati esha aha rero ni probleme n'abandani uko bigaragara aha nyene turi bujumbura ugamuga mw'ijoro harayumvikana urwamo rw'amasasu ivyo rero vyagaragaye ko benshi mu banyagihugu bavuga bati umwizero w'amahoro yari karaboneka koko sinzi igitumye bashobora gusubira kurasa reka tubaze mugenzi wacu Pastor Habimana atugeze ko iyo tumubaze impamvu iyo biruko Pastor Habimana ikibazo kirimo kiraba ko bongeye gukubita amasasu ibi bivuye kuki ariko ngiye hinde banze seke bukeye ikijyanye n'intambara twaragihagaritse nta mugwanyi wacu akiri kwaratera amabombe uwumvise amabombe kijya kintu mumenyesha amakuru twarasohotowe muri uwo mwanya urumva bene gihugu bariko baravuga bati ibiganiro biriko birajamo mesherizano kuba utacumva urusasu komera amashi Imana yo mw'ijuru ikindi nacyo nongere nagusabe ukomera amashi sokuru wacu Petero Nkurunziza wayagize uruhare kumvikana kugira ngo abenegihugu bashobore kumva ko boshikira ku iterambere n'ibindi bihugu uyu munsi uriko urakora uriko uriteza imbere kubera iki ntakikwirukansa barabaza yemi wacu kubera guhunga yashikaga muri Kongo abakongomani bakamukubagura yamusubiza inyuma mw'iringara agaca amubwira ati muze zungayo mutamara munatunze mutama What probleme kuna mahoro ni ngorane hanyuma agaca amubwira ati ngo we keba mbote agaca amamagara yakawa yakoreye dawe uratumva bagenda bareka guhuza kubera iki probleme yo guhunda kubera rero ndange bantu baca bahuza imagine rero Sebarundi atangura urumuri rw'amahoro ararutanguza kugira ngo tugume mu mutima kandi ahuri hose bamuvuga ati ubundi wese agira amahoro ijambo rikomeye nazopfa nibagiye ibintu bikomeye bashaka komera amashi Imana yacu n'ijuru mugende komera amashi cyane Imana ishobora byose yatumye igihugu cyacu kironka amahoro bikomera amashi cyane nimukire bashaka amahoro ni ikintu gikomeye cyane amahoro abasokuruza baravuze bati ahari amahoro umuhoro urama imyaka twaciyemo mu ngorane zitandukanye uyu munsi abarundi bari guhuza bakavuga bati Imana ishimwe cyane wikomera amashuri cyane harageze ko igihugu cyacu gitera imbere kandi twongera tukamenyereza abana bacu kugira ngo bazotere imbere nabo nyene bongere bateze imbere igihugu cyabo kugira ngo bazogire kazoza keza Imana ishimwe cyane wikomera amashuri cyane intwari zisezerana mu masisi utumviriza ibi shauri yake merci beaucoup tuba dusubira murakoze
warifuje kwiga guteka no guhingura ibifungurwa mu buryo butandukanye, waba warifuje kungura ubumenyi ufise mu kijika ubwoko bwose bw'ibifungurwa, nyaragasha kuri channel ya YouTube yitwa Link Lackness Kitchen CMA, aho usanga ibiganiro vyaho vyose. Ehehehe, biroroshe, cha kuri link iri muri description, twibuka kugira like, comment na share na subscribe, tutibagira guklika ku gakengeri kugira ngo twame turonka ibiganiro bishasha ku mwanya ku mwanya. Bigikunda ko nzunguza ngaha baheruka kumbongorera muganzoza ndagerageza kugira amashimeshi kuntwaza ngaho amashimeshi kunyamira abantu abantu impamvu nakubwiye ko ubaha amashi nibo bantu ba mbere bari mu kabari ubusereva babaza ati ufata iki nawe ati fata inkozi z'ikibi bambera amashi naduze rero amashi abamenyesha amakuru amashi kubamenyesha amakuru abo rero shana abapatriyoti baraciye ubwenge nabo bari mu Cibitoke nituboranira umuntu ngo haturi ni hehe haturi ni hehe kogema baye muyaraje aramubaza ego ufise akagenegene ashike ngaha ukagashika hagacakurikira ikibazo rero we banza uvuge izina ryawe Jenny nitwa Patrice mbane babaye mugabo icyo kintu wavuze mu bisanzwe icyo sinumva ingene n'ubushoboka kivuga aho rero amahoro bakenewe amahoro rero impamvu adasanzwe amasasi umumenyesha makuru nawe murakoze imvura iraguye yanse kugumura igihugu saa sita amakuru agaca avuga mugabo ndakubwira subira ukomera amashi uwo wese yagize uruhara kugira ngo amahoro mu gihugu aboneke mwana wa mama nta muntu n'umwe muri iyo myaka yahera ataratunze akaradiyo ndabenshi ugasanga rero buri mwanya wose ari radiyo bari baragize ikimenyetso cy'uko bagomba kumenya inkuru zose ni radiyo BBC abatama baranje n'akaradiyo hari ahantu rero ngaha hakurya mu ntara ya Rumonge wasanga umutama wese afise radiyo y'ibindi kandi bariko bavuza amakuru amwe ngira bashaka kwibasa bufu agacanza direct amakuru aratanguye aho rero wihende twebwe abantu twari dufise ingorane baca bakunyura agaca yicara muzehe n'akaradiyo piririri pum 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 radiyo iratanguye saa 12 n'igice ku isaha mu Rwanda no mu Burundi saa 12 n'igice ku isaha mpuzamahanga yagiye muti muri kumwe na Jeffrey Mutagoma Frega kwaya kuri gahunda za Radio BBC ibisigoza miryango umurongo wa metero 23 n'ice 13 hamwe mu myaka yoheretse igihumbi n'amagana abiri muri ku murongo wa swa reka tugaruke gatoya inkuru zikuru zivurwa hirya no hino mu karere ubwo papa w'iwanjye rero ntiyarazi ko ari niko nabisubiramo murambari yabageze mu Burundi n'abandaminje aho nyine reka dutangirira amakuru yacu twerekeze mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Barack Obama aragaruka kuri kino kintu abari muri Amerika mugenzi wacu Bridase Byumva tugeze ayo makuru uruzinduko mu gatondo garagara cyane bigaragara ko bidasanzwe benshi bagarutse kuri iki kintu kitoroshye uretse bagose kandi kogiga twagwa n'umwirabura ibindi bidasanzwe twumve ko abitugezaho Perezida Barack Obama. World March Absolument hope. The ruling down the stars of America. It's just to side this world.
Yes, we can. Yes, we can. We can change the world. Aho amakuru ariko arabandanya muze hari kuri target. Mbana nigera shanda hinduye frequency. Turakomeza amakuru yacu nkuko bigaragara, reka twerekeze mu biyaga bigari kandi mu biyaga bigari turagaruka mu gihugu cya Uganda. Bwana Museveni agaruka ku bintu bijyanye no kubona umutekano mu karere bitoroshye. Reka twumve ibinashize bahizimu Uganda. Ndike tuketoroshe benshi barimo bagarukaho hano muri Uganda. Ibi byose byagaragaye ko ari ibintu bitoroshye kandi aragaruka kuri ano magambo akomeye Bwana Museveni. I'm so really up to say this already. Well, what was taking the 12 from the Yakimon? You go to Chambambo. Because the people, they are also continuing to work in the national. This is very nice, okay? Thank you. Amakuru arabandanya ndahinduye ibihugu muzari kuri target sinzo kurera gacamo rero ngeze ku makuru rero aryoshye turabandanya amakuru yacu turakomeza gatoya mu biganiro byacu bya BBC uko bikomeza. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose ni bitoroshye byagaragaye mu mutekano benshi ariko bakagaruka kuri iki kintu kandi yagarutse ku kintu gikomeye yuko iterambere ari ridasanzwe mu gihugu kandi muri iyo ufite amahoro kandi ukomeza kuyakoresha uko biri. Je kurute nambutsa ikigali Nuko bigaragara aha turi ni Kigali, turimo byinshi birimo bigaragara, benshi bagarutse ku kijyanye n'amahoro ariko bwa Perezida Paul Kagame we akagaruka kuri iki kintu kitoroshe. hari ibintu abandi muri rero y'igihugu kimaze kubona amahoro bagezeho buri wese avana amaboko mu myenda ye and then they must start to work for a nation. Azagera akavuga ati igihugu cyanjye shaka kubona gifite indi ndorerwamo. Ikindi rero nongera ngaruka ku bijyanye hano n'ibintu bijyanye na bya bindi biri aha ngaha. Bamenya muranyumva uzagenda hariya mu mitungo mu baturage usanga umwana arwaye imvunja, igihugu barimo bavuga ko kirimo gitera imbere, uzongera ugarukiye ubabwira u Rwanda ni rwiza ariko bazongera bavuge ko ari urwa mbere kurwara amavunja. Izindi ibyo frequency tunatangura rero amakuru aryoshye rero ararenze uko bigaragara. Byinshi mu birimo bigaragara aho turi muri 2000 n'umwaka w'ibihumbi 2000 hagati y'2009 na 2010 hariho rero umuntu uzeye abagwanyi bari bakiri mu ishyamba hajya ku rusasu bari barenze, sibyo mwana wa mama umuntu n'ukuri komera ba bagabo barondeye amahoro gato akomera amashyi. Urusasu bararukubita wibereye muri toilette y'ibiti bibiri, urabona no kuja ku kiraro hariyo amabusa ari hariya hejuru, attention yataye aho rero urumva ko ni muri imitation. Papa ariko arumviriza radio ngiye ku makuru mu. Reka rero dukomeze mu Burundi. Mu Burundi hariho ibiba bigaragara ko intambwe y'amahoro irimo ifata intera. Ibyagarutse muri rusange bigaragara ko hariho umuhari uri mu Rwanda mu ishyamba urimo urashyira irwanisho hasi, ariko icyatangaje nuko mu mwanya bari bahagaritse intambara gato bongeye kumvikana amasasu. Reka twumve uko bimeze hariya. Mugenzi wacu inkuru turayibaza rero siyo ngabo uko bigaragara. Aho rero umva inkorora nayikora nabi cyangwa korora none uwo mumenyesha amakuru akorora aca korora inkuru iryoshye muri muzeyi y'abati yasha. Aha rero ni problem
tubandanye uko bigaragara aha nyene turi Bujumbura muga mu gato mw'ijoro harayumvikana urwamo rw'amasasu ivyo rero vyagaragaye ko benshi mu banyagihugu bavuga bati umwizero w'amahoro yari karaboneka koko sinzi igitumye bashobora gusubira kurasa reka tubaze mugenzi wacu Pasiteri Habimana atugeze ko iyo tumubaze impamvu iyo biruko. Pasiteri Habimana, ikibazo kirimo kiraba ko bongeye gukubita amasasu ibi bivuye kuki? Ariko ngiye hirya banze seke bukeye. Ikijyanye n'intambara twaragihagaritse. Nta mugwanyi wacu akiri kwaratera amabombe. Uwumvise amabombe kijya kintu mumenyesha amakuru twarasohotowe. Muri uwo mwanya urumva bene gihugu bariko baravuga bati ibiganiro biriko birajamo mesherezano kuba utacumva urusasu komera amashi Imana yo mw'ijuru. Ikindi nacyo nongere nagusabe ukomera amashi sokuru wacu Petero Nkurunziza wayagize uruhare. Urazi kumvikana kugira ngo abenegihugu bashobore kumva ko boshikira ku iterambere n'ibindi bihugu. Uyu munsi uriko urakora uriko uriteza imbere kubera iki ntakikwiyukaza. Barabaza n'iwacu kubera guhunga yashikaga muri Kongo abakongomani bakamukubagura yamusubiza inyuma mw'iringara agaca amubwira ati muze zungayo mutamana ngo natunze mutama. What is probleme kubura amahoro n'ingorane. Hanyuma agaca amubwira ati ngo we keba mbote agaca amuhamagara yakawa yakoreye dawe. Urabyumva bagenda bareka guhuza kubera iki probleme yo guhunga kubera rero yange bantu baca bahuza. Imagine rero Sebarundi atangura urumuri rw'amahoro ararutanguza kugira ngo tugume mu mutima kandi aguye hose bamuvuga ati ubundi wese agira amahoro. Ijambo rikomeye nazo mfanibagira ibintu bikomeye bashaka komera amashi Imana yacu n'ijuru. Mugende komera amashi cyane. Imana ishobora byose yatumye igihugu cyacu kironka amahoro nikomera amashi cyane. Nimukire bashaka amahoro ni ikintu gikomeye cyane. Amahoro abasokuruza baravuze bati ahari amahoro umuhoro urama. Imyaka twaciyemo mu ngorane zitandukanye uyu munsi Abarundi bari guhuza bakavuga bati Imana ishimwe cyane wikomera amashuri cyane. Harageze ko igihugu cyacu gitera imbere kandi twongera tukamenyereza abana bacu kugira ngo bazotere imbere nabo nyene bongere bateze imbere igihugu cyabo kugira ngo bazogire kazoza keza. Imana ishimwe cyane wikomera amashuri cyane. Imana isezerana n'amasisi utumviriza ibi shauri yake. Merci beaucoup. Tuwadisubira murakoze.